mbanje gushima Imana kuko uwo mugaye tugiye uko bukeye ashima kuko kuryama no kubyuka no kubwayo nuragomba gushima Imana jewe nagoma numva kiri mu mutima wanje bidudubiza muri jewe ndabanje gushimira Imana ko bw'ababyeyi banje bandeze ngaha kubwishingiro kubera ko bakoze igikorwa gikomeye cyane cyananiye abana b'abantu jewe uko mpagaze ngaha ndi umuntu w'umupapa afise abana babiri muri 2011 mu kwezi kwa kabiri niho navuye muhira akazi kanje nakora akazi k'ubumotari ndazinduka iwacu nimuramza mu bukeye ntambutse sinzi ntibyari muri gahunda ibyo nagiyemo navuye muhira ngiye kunywa igitoro saa 10 y'ubuca i Bugarama nkirenga irembo naciye mpanga gahunda yo kwambuka umupaka nje Tanzania nabipanze iyo saha nyene gushika saa 10 nimba kumugoroba nari ku mupaka Ikondero i Muyinga sinari bwanaje agenda ariko kubera corona byarase kunjabuka ariko n'Imana yabishatse ndavayo ndahata biranga nta n'igitambo nta byangombwa nari mfise gahunda yuko nca ntabuze hari igipapuro bitagirana mwema utabuza kindi wimwe kundira kuja ku mupaka gusa kugira winjire kugiye kuramukanya ariko Imana ntiyabyemeye ndave Muyinga canje Makamba hose sinari bwajeyo bandangira ati niho cyari yawojabuka biranga munyuma ndagenda ahantu nashikiye Makamba amahera ndabona ari karamwana maze ukwezi kose mba mu hoteli mata ugira ndawe ko nojabuka biranga nyamudamu twana mu rupango w'umukozi w'Imana ndabanza ati akambaza ati we ko namambona ufise ibibazo mu mutima ni kubera nabwo ati bazo ndabije kandi byinshi nasize umuryango umudamu yari ku rusengo namuhamagaye namuhamagaye ibihumbi 10 ndamubwira ati ndagiye ndaza kubwira iyo ndo mugiye nabwo ati ndakubarira nuvuga ndagenda nteje ibyo naririmo navyo narinzi shitiye hari Muyinga arambaza ati none uriye ndamubwira ati ndakubarira uwo mudamu amaze kumbaza ati wako mwana ufite ibibazo byinshi ndabimubwira uwo mudamu aransengera arambwira ati wewe ibyo uri kuragendamo byose tena nabibonye kuva kera ibyo ugendamo si ibintu kujyana ahantu heza kandi ibyo uhata byose ngo ujya ku mupaka wowe ntuzoshikiye uje subira muhira heza wege ndagaruka Gitega nguma ngenda uko nyene nari maze gituma mpagaze ndashimira Imana nari maze gutaha 4 fois nkatira mu nzira bikanga gushika muhira ntabwo Gitega nkaza gashika mu Giheta ntabwo umushoferi ati yoroza ati hari icyo yibagiye nkasubira inyuma nkaje Gitega ndazera maze gushika ngaha narebwiye unyamuvyeyi wanje mama pasiteri n'abandi hari abandi babitse nawe babwiye ngaha ndaza ngaha nyene barashira amaboko y'Imana barasengera kuko nari maze gutaha kenshi ibyaha n'ubundi mu gutaha mama pasiteri sinigeze ndamubwira ko ngiye navuga ati nabimubwira numva nkatira mu nzira kanwaye ku wa mbere dimanche numva kuva ndabimubwiye hari mu kwezi k'umunani nagomba numva mfise inyota yo gutaha ariko tubyigera bikunda amahera narayaronka umudamu nkamubikira n'impuzu byose n'ibyabana byose nkabimubika ariko jewe gutaha sinigera numva umutima wacu narabyumvira hasi ikintu kikabikopa muri jewe nkamara agahinda nyene ndi ngaho kuko jewe navuye muhira mfise umwana amaze umwaka n'igice ariko nasaha mu ndahari n'undi mwana nasubiye muhira ndamutuma twemuzanire kiriya akajokeza nasubiye muhira hari abana babiri rero nicyo nshimira Imana rero aho kubera rende sinamubwiye mama pasiteri ko ndaje naho ko umuhungu tubana ujya mu muhungu aba ari hajya ndamubwira ati ntihagire umuntu n'umubwira iyo nagiye kuko nuhava ngaruka bakantu wenda ndagenda kuri kote ndorera imodoka
ndagenda ndashika mu bukeye ndavuga ati nema basubira muhira nageze ngaha ndafata moto ishikanye ku irembo ndavuga ati Imana guhabwa icyubahiro. Imana yagize neza, Imana Imana igira neza irakurikira abana b'abantu bananiwe kuko barababwiye ngo nje kuraguza. Ndavuga ati jewe nta mupfumu nja, jewe nta mupfumu nja, ko Imana niyo nako bikwiye ko nsubira muhira nzogenda. Rero Imana nihabwe icyubahiro, ishimwe ryanje niryo, isezerano ryanjye nasezeranye nzoshika.